nibaza ko twokwinjira nido ry'ikiganiro cacu ariko tubaze duhere muri volleyball cyangwa se mwishira hamwe ry'urukino rwo gukina umupira w'amaboko. Ni volleyball muri no weekend baraza kuba batangura no vango championnat national, baza kuba bamaze kuba banagaruka na championnat national nyuma yuko twabonye hagenda hakinwa inkino zitandukanye, hakinwa coupe de l'unité, hakinwa inkino zo mu masosiyete atandukanye haba mu gihugu hagati ndetse no ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Inkino zariko ziragenda zikinwa, hari inkino zitekanijwe nyinshi mbere kuza kuba tunatora umuvugizi wa federation kuri telefone. Bertrand, ni inkino zigiye kuba zikinwa ku bibuga bitandukanye haba ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mu gihugu hagati ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Inkino ziraza kuba ziriko zirakinwa, twitega iki muri volleyball? Nibaza ko nabonye hariho n'abasenior, harimo n'aba junior. Twitega iki muri volleyball inyuma yuko twabonye muri association yo mu gisagara ca Bujumbura ziriko zirakinwa ndetse no mu gihugu hagati ibagiye kubona kina championnat national muri ino weekend guhera ku munsi wa gatandatu namba nihenze. Inkino zizoba zamaze kuba zinagaruka neza cyane. Inkino zigiye kuba ziza muri weekend kandi n'ikintu novuga ko akiriko kiragenda gitora umurongo bwana Richardson. Nyuma twarako turabona ayandi ama discipline ariko aragenda bijamwo cyane. Nyuma twarako turabona muri za basketball, nyuma twarako turabona hagiye hatandukanye bariko barabijamwo cyane. No muri volleyball nabona ko batanguye kuba bijukira kugwiza inkino. Nabyo biriko biratanga iki? Biriko biratanga ndavuga ico cizere cyo kubona yuko n'urukino rwa volleyball nago rushobora kugira byinshi nago runashika. Nibyo yarimwe mu ma discipline wabona ko atari karatera imbere cyane canke atari bwashike hamwe umuntu yovuga ngo turiko turegereza ko batujimire. Nimba twako turavuga football, nimba turiko turabona basket urwego zigezeko, nayo yari volleyball twashaka kubona twari volleyball nayo twashaka kubona ahantu bigeze. Nimba dushaka ro kubona ati bigeze, nimba dushaka kubona ati bariko batera bajaye nabo kugwiza nkino, nabo kugwiza buri nkino mu bana mu bakuze, nabyo byerekana ko bariko baragenda ababyijukira cyane. Ni match barako zigiye kuba ziba kuva ku munsi wa gatandatu nkuko waje kubona ivuga. Ni match barako zizobera ku bibuga binatandukanye, anye bibuga bya Gikungu, hari bibuga bya Parke, ndavuga mu basenior, mu gihe ndetse harimo n'ikibuga cyo kuri NS naco bazogikinira ko mu gihe mu bajunior naho ubona ko ni bobo bari muri eliminatoire, nabona ko bazokinira ni mu ntara zigiye zitandukanye za Gitega, za Kayanza ndetse no ngaho Bujumbura. Bazoba bari nko kuri Teleri, kuri Skepers, nabo bazoba bari za Bururi, za Abujameri, nabo baraza kuba bahari ibintu bibandanya kugenda abimeze neza cyane. Muri rusange novuga yuko ni nkino ubona ko zigiye kuba ziba kandi zimeze neza cyane bwana Richardson. Ni volleyball muri rusange buri muntu wese uzakishimira kuko uno buzigiye kuraba urwego bariko ndetse niyo bahereye biratandukanye cyane. Cyo gituma namavuga ngo ibintu vyagakwiye gukora abavyumva cyane. Dushimire cyane batunganye novuga ngo kuva muri federation ndetse no muri association ya volleyball, kuko uko twari tumenyereye volleyball ndetse nuko twari tuyizi no munsi mu yindi sanamu, ko turibuka twari dufise abanonotsi bakiniye volleyball bikarangira babagura ivyo birato, bikarangira babajanye ku mabutike cyangwa mu bare bugiye butandukanye. Ariko no munsi maze kumva ngo ndumukinyi wa volleyball ndaheza match ndaronka amahera ya déplacement cyangwa ndahembwa mvise niyo contrat, ni ikindi kintu cyo kwishimira cyane. Cyo gituma rero uno mutugiye kuraba nivyo ni championnat yagiye kugo hejuru. Novuga yuko twagiye turanovuga ngo nama revelation ama equipe agiye atandukanye, bafise ama equipe nka ngizi za Bujumbura, Uwezo wa Ndana, ama equipe ngizi za Bisoro, ama equipe nkaya ya Zarezas yaje novuga ngo challenge ama equipe ya za Muzinga na Rukinzo. Ariko no mutugiye kuraba nivyo bagomba kubitegura nkuko Bukasa kayivuza ati nyamba turiko turabona iyo volleyball kura turabe no mu amateur ko bariko barabibuka. Rero n'ikintu novuga yuko gizima, n'ikintu kiza cyane kandi novuga yuko kiza no gutuma novuga ngo volleyball iduza nivo ko tugiye kuraba agenda tumaze kwakira novuga ngo ibikombe by'isi bibiri vya volleyball ibyo byose birava mu ntunganye ya volleyball. Rero nico cyo barakubwira ngo no kubatera intege no kuraba uko biriko birakurikiranwa. Ariko by the way no kwanza kubashimira ko iyo volleyball yavuye no musa higeze novuga yuko igeze ku ntambwe ishimishije cyane paraporo ko yatanguye imeze. Uho nabonye ko namba nkuko je kuvuga habaho Coupe du Monde y'abari ku musenyi, nuko hagiye kubaho uburyo bashobora kubatandukanya abakina volleyball yo ku musenyi ndetse n'abakina yo kwitera isanzwe, volleyball yo kwitera isanzwe kugira ngo mu mwaka uza ya naco kintu kizima bwana Richardson ko twibukanye turazi niyo volleyball ikina abakinyi isanzwe ikina n'abakinyi bakina iyo volleyball isanzwe. Nigeze twize kutumira ngaha Arsene Furanzi maratubwira ati iyo volleyball baba bariko barakina ati nivyo natwe biratuvuruga cyane ati biba bigoranye cyane ko tuzobona umukinya akina volleyball
isanzwe yo ku kibuga gisanzwe na volley beach bitandukanye cyane, cyo gituma nyamba bagomba kuvuga ngo reka turabe uwo mukinnyi abakiniye volleyball ntaze kuba yivanga muri volley beach, byo bari ibintu bizima cyane kuko twabona n'urwego rudasanzwe kuko ndavuga ngo nuko kuntu tuba duseruka ugasanga ntitugeze kure, birava no kuri manque d'experience, ugasanga ni wa mukinnyi yamenyereye gukinira kusima umujanye ku mucanga ntabwo ari karitora neza cyane. Muga mu gihe twabona ati hariho championnat ya volley beach ya beach volley, championnat yayo kwayo ndetse ni ya volleyball yayo kwayo, byo byiza cyane gusumba nkuko turiko turabona no munsi. Yes, ati byoba byiza cyane. Abana bakiri bato nabonye no mu rwego hagati bazokina bwana Bretra, udufashe n'inkino zitekanijwe zose ko zitenganijwe muri no weekend, hamashobore kuba ako by the way tunahoze umuvugizi wa federation Christophe bundi twari dufitaniye ku kiganiro ko ashobora no munsi kubakuza mu kiganiro, ariko hari ubutumwa navuga ngo butameze neza bwuko yabuze umuvyeyi wiwe yitavye Imana, birumvikana ntabwo uza mu kiganiro canke ntabwo participate mu kiganiro mu gihe umuvyeyi wiwe yitavye Imana. Tumuhoze by the way, tuhoze umuryango wabuze, tuhoze novuga ngo Federation ya Volleyball muri rusange, natwe nk'abamwisha makuru turamuji ndetse n'abakunzi b'inkino yumve ko turi kumwe nawe mu bihe bigoye n'ibino bihe bitoroshe, ko tekanije ko amaziko abuno munsi uko yitavye Imana ku munsi w'ejo. Nkuko nababwiye ati turamufise, ariko ubutumwa ngeje kunyohereza ambwira ko bidakunda ko yabuze umuvyeyi wiwe, umva ari mu bikorwa nyine byo gushingurana iteko n'umuvyeyi. Tumuhoze cyane Christophe, ni nawe muvugizi wa federation, hora hakomeza abana nabo mu bihe barimo bitorosha, ariko kandi akomeza birure kabisa. Bertra, inkino zitekanijwe zose muri no weekend ku bivuga bitandukanye, haba ku basenioro, ku bandi bw'abagabo ndetse no ku bandi bw'abakobwa cyangwa ku bandi bw'abafasoni, zitunganijwe gute muri no weekend? Reka duhere gato muri batoyi babo, ndavuga aba junior bo baraza kuba bariko barakina mu gihugu hagati mu ntara zigiye zitandukanye, n'amatsinda agera ku ruhande rw'abahungu n'abana bakiri bato. Itsinda rya mbere bo nakubwiye ko bagira bakine eliminatoire, equipe ya Rurinzi iri kumwe na Sawiwa, iri kumwe na Horizon, iri kumwe na NF, iri kumwe kandi na Academy do Karera, iri kumwe na Mpungwe, iri kumwe kandi na Buhumuza. Mu itsinda rya B, Kayanza iri kumwe na Gasaka, iri kumwe kandi na Kirebuka, iri kumwe na Simba, iri kumwe na Gatale, iri kumwe kandi na Kabarore. Mu rya gatatu harimo Hope, harimo Right, harimo Ryan Team, harimo Drago Star, harimo ndetse na Mwamba. Mu rya kane harimo Burunga y'Ibururi, harimo Buragane, harimo Burunga y'Imakamba, Etoile, harimo Amivo, Kivoga Rutana, harimo ndetse na Rimiel do Rumonge. Mu gihe kurande rw'abigeme, Agakura iri kumwe na Rurinzi, Sawiwa, Horizon, NF, Buhumbuza, Academy do Karera. Izina rya kabiri rimwo Kire nibaza ko nihenze ngira ni Kirebuka, ko banditse ngo Kirinuka, ngira ni Kirebuka. Amakayanza, amakabarore, abo bazokina kuri tere yo mu ntara ya Kayanza birumvikana. Izi zose nizo mu Kayanza. Mu gihe Kivoga Rirare, Dragon Star ndetse na Spiru n'abazokina muri Bujumbura Meri kuri tere yo kuri Skepers birumvikana neza cyane. Mu gihe Shakaland, Burunga Bururi, Buragane, Burunga Makamba, Etoile na Rimiere de Rumonge nabo bazokina kuri terrain y'Ibururi neza na neza mu ntara ya Bururi. Mu gihe mu bakuze ndavuga abasenior ho harimo na ya migwi dusanzwe tunamenyereye. Kurane rw'abagabo na mapure agera kurane, match ya mbere bo na match kundi zizohora zirahari. Aba ba eliminatoire nabwo barapanga uko bagiye kuba bahora, ariko bo ku bagabo uko bazohora bo birahari. Ya baramaze ko ipanga. Muso Sugar iri kumwe na ASB, match zobera kuri Scam igihe cy'isaha 3. Mu gihe iyo tsinda nyene bakina inkino zibiri ku munsi, bo abantu bakunza ako baraba inkino za volleyball barabizi. ASB izocigaruka kandi eje gukina na Muso Sugar na equipe ya Rukinzo, nibaza ko nawo uzobara umusozo gohe kuduga kuri tere nyene ya Scam saa 4:30. Mu gihe equipe ya Rukinzo izobeje gukina na ASB, vyumvikana ko nayo izocigaruka ikine na Muso Sugar yari yakinye saa 3 kugira ngo bose buduze inkino zibiri kuri iyo tere nyene ya Scam igihe cy'isaha 6 birumvikana. Mu gihe muri poule B, Horizon izokina na Kerebuka, bakinire Gikungu,
Kerebuka igaruka ikiniraga Cosmos murayimenyereye ndavuga mu cicaro ca mbere hano mu gihugu ndetse mu gihe Cosmos izogaruka igakina na Horizon izo match zose zizobera kuri tere yo mu gikungu mu gihe muri Pulse Kayanza United iri kumwe na Amivo mu gihe Amivo kandi izocigaruka ikinira na Bisoro naho nibaza ko zo bari nko kuduga heha mu gihe Bisoro izocigaruka kandi kine na Kayanza abana bazokina kuri parke amasani ya nyene saa 3 match ya kabiri saa 4:30 mu gihe match ya gatatu ari igice isaha zitandatu mu gihe rero match novuga ko ahazoba hari show novuga ko azoba ari kuri NS ko saa 3 Bujumbura Uwezo wa ndani izo biri kumwe na Amani hama Amani garuke saa 4:30 na Muzinga mu gihe match nibaza ko izoba ikomeye match nibaza ko izoba irimwe nguvu nyinshi cyane Muzinga izoba itana mu mitwe saa 6 na Bujumbura Uwezo wa ndani bun mu gihe kurane rw'abigeme nabo bazoba bahari Ejia iri kumwe na Shakaland kuri parke birumvikana saa 3 nyene Shakaland garuka kine na Muzinga garuka kine na Shakaland hangira bihenze ko sinubazwa ko equipe ya Shakaland yokina match zitatu mu gihe Ejia yo bikinye match mwangira bihenze ro kuraba hariho hamwe Muzinga nibaza ko nayo izocihura na Ejia ko Shakaland zoba yakinye na Ejia hama Shakaland yongera ikinye na Muzinga mu gihe Ejia izobisigaje gukina na equipe ya Muzinga nibaza ko ariho babihene match zizobera kuri parke amasani ya nyene saa 3 kugeza midi mu gihe muri pool B Horizon iri kumwe na Kayanza United Kayanza United garuka kugina na Gender Light Club GLC mu gihe GLC zogaruka gakina na Horizon ni match zizobera kuri terrain y'igikungu Kerebuka iri kumwe na Kabarore muri Pulse Kabarore kumwe na Rezase garuka kine kandi nabashobora kuba bihenze ko bagize Kerebuka Kabarore Rezase Kabarore pare ko ngari Rezase Kerebuka match nazo zizobera kuri naza ko gukina inkino zitatu ku munsi hari yindi yakinye urukino rumwe kandi muri mu itsinda rimwe arimwo nyene akano kakaire kuri tere ya Iska mu gihe muri pool D Agasaka iri kumwe na PTT Kurenes mu gihe PTT iri kumwe na Estetika izocigaruka kine na Nagasaka kuri tere ya NS saa 3 match ya kabiri saa 4:30 match ya gatatu igihe cy'isaha 6 Richardson Yes nuko niko inkino tseka ni kino cyambere ni premier mara gushima ko hari ama equipe mashasha nabunye yongereyemo Moso Sugar equipe ya Ama na equipe ya Kerebuka na ma equipe novuga ko nayo abijemo no za kubikompara cyane ko turavye n'uburyo equipe nka Bisoro yaje novuga bavuga ati ino equipe je mu biki mu gihe tubona ko ari volleyball ya ma equipe nka za Muzinga ya ma equipe nka za Rukinzo ariko tukabona uburyo iri kira challenge ngano ma equipe n'uburyo rero bukomeye cyane rero novuga ko nyamba bazanye no ma equipe bene ama equipe no batangure barabe eske ibintu twaje muri ibintu by'iwacu kuko twagiye tubona novuga ngo mu madomene menshi ugasanga equipe ni shasha ugasanga ivyo yaje mu navyo nyene ntavyo kiratahura ariko dushima cyane kuko bari abagabo banovuga ngo bakurikirana no volleyball babara nayikinye babafise no novuga ngo na yandi ma academy menshi rero kintu gihari nuko championnat tumaze kubona ko ari championnat ama match menshi premier mari kintu cyo gushima ko ayo matugombe experience kuri bano bakinyi bacu nuko bogwiza championnat match zikaba nyinshi rero kindi kintu gihari kuri bano ba junior ko nabakiri bato mu ntara hagati kumva equipe zirenga 3 zivuye mu Kayanza kumva equipe zirenga 4 zivuye mu ntara ya Gitega Bujumbura hariyo muri rusangi no vuga yuko no gushimira premièrement abatanzi batunganya vuga ngo batwara ino federation ya volleyball yo ngahi wacu mu Burundi kuko uno mutugiye kuraba tiko turano vuga ngo evolution yo ku rwego rwo hejuru kumva ama equipe arenga 10 muri championnat national kumva ama equipe arenga 10 mu bana bakiri bato nibaza ko bana pro ntaguciriyemo ambavu ya football nibaza ko ari nayo federation itunganya inkino nyinshi banashimira hagati mu gihugu kuko tugombe turabe iyi basket tuvuga basket keshi usanga ihagaze Bujumbura turabe iyi handball usanga ihagaze Bujumbura aho nyine ariko mu Kayanza volleyball izokinwa Igitega Ibururi Bujumbura tukurumva ko uwo mubasi ntara zishoboka ahashoboka abona ko naho nyine amashanga aba yatungeje kandi ukavuga ngo ni ku rwego rw'abakiri bato ugasanga n'abagabo n'abadamu kategori ugasanga zaseruka ntuka federation ya volleyball ikindi kintu gihari no kuraba muri federation nabo barabo buryo baza barakurikirana ano ma association yo mu gihugu hagati kuko turuka ko twagiye tubona andi madomero bavuga ati twebwe bitaho cyane bibujumbura tubwe mu Kayanza bakatwinyora nivyo navyo nibaza ko
namuno buheruka nabonye muri Ligue Intérieure yabereye Igitega ubukana amakipe y'Igitega ya participer president wa federation yari yagiye Igitega nibaza ko no munsi naho iyo myidogo ishobora kuba yarahavuye kuko no munsi uravye uburyo inkino zikinwa mu gihugu hose nibaza ko imyidogo ishobora kuba yarahavuye ndetse no mu yandi ma association yose atanuka apana ututeretse kuvuga gusa ngo ni ava yandi ma association Igitega hehe usanga bariko baragenda bakina zitandukanye so nibaza ko rero nuko no kubipfuriza inkino nziza ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ariko kandi tunarangiza no ngo tunahoza Christophe kuba yabuze umuvyeyi wiwe kuba umuvyeyi ni ibintu bibabaje ariko nakomeze yihangana akomeze horaho abane nabo nuko nibaza ko ni volleyball bagiye kubona kina nibaza ko kwinjira n'amafaranga make cyane ariya arashika igihumbi se igihumbi namba ntihenze namba taramajana 5 ariko nabakwiye nivyo ni n'amafaranga navuga ko yubahiriza benshi ariko nabo barakwiye kuraba bakaduza barakwiye kuraba bakaduza ko nyimba ugomba gutera imbere bona ibintu ni buke ibintu ni bitwara cyane bona Mr. Wanga nivyo niko ndashaka gushika nyimba tugomba kuvuga ati twabonye amwe mu mashampiona canke mu ma discipline ariko aragenda aje ku rwego rumeze neza no muri vore kugira uve ngaho shikari hariho nako kantu ko kumva yuko nyimba ari umukunzi koko wa volleyball nyimba ari umukunzi nyene yiyumvamwo volleyball ugomba gukora kugira niyo volleyball nyimba ari turiko turavuga ati tugomba kushika ku rwego rumeze neza nyimba turiko turavuga ati tugomba kushika ku rwego ayandi ma discipline tubona amaze kubatera imbere namaze kuba gushika nuko nako kantu kajabo ko sinibaza yuko nivyo igihumbi sinovuga ngo na amafaranga make cyane canke ngo ni na menshi ariko gerageza gukompara n'ayandi ma discipline nyimba tubona yuko kuri departement match ya basket tugenda twara 5,000 10,000 hari nizo batinda bagashika ku 200,000 kandi ukabona neza cyane ko ikibuga cuzuye eske kuri volleyball ho haburi ni ntunganye muri basket brother muri basket imbere yuko haza nka president wa FEBABO Apotre niwe novuga ko yazanye Apotre Jean Paul no yazanye ibintu byo kuri amafaranga novuga ko yisununiye ndavuga ku kibuga cha departement mbere bari amafaranga make cyane kuri Toyota bari 2,000 match ya New Star none 2,000 kandi ziza match yaba match wabuzi neza cyane yuko abantu bataza kurunga naho baje ariko nyine waravuga uti none ariko baradugije ariko bugendura match ya Dinamo none uraza gusanga match ya Muzinga na Rukinzo wazavuze ngo bari hishimye cyane tuza match za Rukinzo na Bisoro match na kantu nyine no gutegura nkuko apologize yarabivuze nivyo ntushobora kwiyumvira ikintu no munsi nyine ngo cugenda wagikoreriyeko ariko nako ni nk'akantu nako nuvuga yuko nyimba turiko turavuga gushika mbere navyo bifise izindi procedure bijaramo navyo bifise utundi tuntu tubiherekeza nyimba turiko turavuga ati nkabana kabarateye imbere mu buhe buryo gendera bidina n'urunani bakinyi match itangura saa 7 hari umuntu aza saa 3 hari umuntu aza saa 3 kugira huzo abantu bakapati habaye hato ubuherutse Apolonio yari match ya Dinamo n'urunani brother sinkubeshe nashitseyo hafi nka saa 6 bura nk'iminota nka 20 kuri match itangura saa 7 yanatevye bedio yatanguye mu masaa 8 ga narashitseyo ndara abantu neza ngiye ndavuga tubone nje kuraba aba bariko baraba match canke barindiriza kuza brother hamwe usanga nahantu hagarara uza kubanza nyine guhuywisha mu bantu kandi barisha ngahe 10,000 VIP hageze gihe brother sinde kwa kwana wasotsa VIP hageze gihe baravuga ati magarike VIP je yashitse wakiri saa 5 amatike bari bahejeje kuyagurisha VIP bavuze ati nyimbu yikeneye tike ya Vembari atuyikeneye turayiguha atari kubyumve kuja guhagarara barinda kukubwira atubyumve kugiye guhagarara ugeze kuko kwaje guhagarara muri VIP wayi muri volleyball tucumva ariko barisha igiho nabo bakwiye kuraba kikibuka kabisa ngora nabyo ni kumenyereza ariko nabantu baratinda bakamenyera ko nyimba tugomba kwitera imbere eske iratera imbere ataburyo burimo komyerema byose nibaza yuko ari intunganye kandi umusigiye kuraba kuko twende turana n'ikibuga bakinira ku park ya mbere n'iya kabiri bituruka ko mu myaka yeze buri muntu wese ariko arengana yarabizonyine ariko bavuze tereka dushire ku bitambara no tuze turaba amafaranga tuza turinjiza nyamba biyumvire kuvuga ngo reka tuze turahapfuka kugira ngo natwe turabe cyo twinjiza vuba cyane dushobora ko navuze ngo tugoma navuga ngo kuduza itiki ariko kintu gihari cyo byose birava ku kibuga cyiza birava ku kibuga novuga ngo cyo tuma buri muntu wese acinjira kuko tugiye kuraho bakinira kuri parke no muzigiye kuraba na sinovuga ko hari sekirize mu buryo bwo kwinjiza ayo mafaranga kuko nyamba tuvuga ngo public yabo jahe ni na hato ya by the way giye kuraba ako kantu uvuze niko bwana apologize kuko bavuze ngo barihisha 5,000
haba kimeze kugira umuntu atavuga ati reka amavuga ati none hariya ndaza kuri asenge mbere bimwe byo kuri centre technique bimwe byo kuri centre technique ubona umuntu bambwira ati riha 2,000 riha igihumbi ati mahenda iraba ngaho ati je ni match ati reka nihagarare ngaho kwawe mwe naza kuba ati match naza kwibona match ya Interstar n'amasepiri hari abantu bari bahagaze hariya kwibarabara kwikaburimbo kabisa kandi match akayira abatekanye so nibaza rero ko ari muri volleyball nkuko mugenzanya bigarutse ko nabo bakwiye kuraba Bertrand igihumbi ni make ariko amukunzi nibaza ko akunda volleyball nibaza ko bibashize ku 2,500 yo kuma yayarisha ni muri weekend rero muze kunyanyagira kuko bitandukanye haba igikungu NS Skepes ndetse n'ahari kuri parke hazoba hari inkino nyinshi cyane zitandukanye mugende muhere ijisho abakunzi ba volleyball champion national yamaze kugaruka muri no weekend